Ikindi Media. Amakuru yeje ku radio barayumvise mugabo. Iradiyo Indera gakura. Hari umwana wo ku ishuri ngo yagize intuze ariko najibu aho kwerura kenyeye kunywa tubona. Erega nimba utatubona twe turakubona. Nandagare ko rango naje madukeyo. Tuyayivo fu muduha ni perfume imwe. Tubiduke basi. Je kuvuna miliya mate ava hura nisanganya ngaha nukuri. agura wera usi umupira basirika takwiri. usi umupira ipasi je ahatu hedugina umupira None ibintu nk'ibi ibiki wewe none mubigurira iki mwebwe kandi turi benshi. Mbeko mutagura muragura ivyo wanyu Naje umupira ni pasi. Duya gafundikizo kamye kamye. Je ndagusajya gafundi kamye gusa nta bindi. Mungu wangu. Ashina uragumye nande. Nawe muhaga soma rimwe. Naho babishora ntana kimwe. No bari kanyanga. Injinya. hawundi Wapi je nimbuma ko murumye wapi? Wapi kwene nzogura kwanje. Menga ninjinya. Niyo bamuko aranteye inzara mbere. Oya. Bihe biranteye inzara. Ane naji. Gakubaza ikibazo. Roga yo fatwa. jewe ntari umurozi. Je byambabaje. Bamugura vy'iwanyu. Akumariye. Umviriza kwanza. Acho mu ntera kukanje. Muragura kiwanyu munyi. Mbe ndahinduye nta wundi subira kuha. Hama ndababaze mbe n'umusitugiki. Je erega je nguma mviye mu gikoni none ntuzi ibintu byanje. Nukuri nasanze ari biharagiye gusa. Turabe ari biharage n'ifu gusa tuca dutomeka ubugari n'ibiharage kabisa. Wapi kweri je sinumva ko twogira ibiharage dukopfuma turondera ibintu biryoshye iruhande. Urazi rero ndabereke. Mubona gute dukotize kugira tugura inyama. Aha. Tugura inyama abahungu. Urakoze. Byari bingeze ahantu. Ibiharage kabigata wapi? Umenga turi ruguru. Mama shawe inyama ni sawa dukotize tugura inyama kandi apana no munsi gusa. Uno munsi ejo na hirya yejo. Ditumenyere. Habuze iki none? Hasigaye gusa dutanga ayo mahera. Baje umugani mu Kirundi ngo amenyana gutwengara yawe. Abantu munaniwe kugura energy mugomba kuntera ku energy kanje muri bangaye umwe babiri batatu bane. Ivyinyama murabishobora mwebwe? Birame mbone. Umva najibona. Energy erega nikubera wayizananye wiwe mu botike. Iyo tubwira ngo ngiye kugura energy ni muntu matware kugutuma. Hege hubiyumbi none base ko tunanira. Ho inyama turazigura kabisa. Turi bangaye batanu. Dutangiye 2000 yaciye aba 10000 tugure ikiro c'inyama ca 8 ayasigaye tuco tugura ubuntu nyene utuntu tumeze neza tuza gusayanganyisha inyama dutunguru ibintu bigende fresh. Bivuze nivyo. Dukotize hama tugure izo nyama ariko itegeko ndabaha nuko zibide tabitegura zibide ntashobora guteka kandi jenge murazi amarorerwa amazi imisi atubwirira je zibide sinzi yumva au contre cyane nibiki byari icyayi ugushira mu isukari yashize mu munyu sinzi ko mu byumvise urumva rero kuri izo mpamvu sishobora ndinjira mu gikoni jenyene umunyu ndawumenye meze gute isukari ndayimenye meze gute amazi ndamenye meze gute sinemera ko zibide yinjira mu gikoni nagwa rukoti gwiyoga ntuzewe kunyama yiwacu ibiharage sawa ibijumu sawa ariko akanyama jamais aruko ni sawa nimbona ufite umwanya kuja mu gikoni muri ijya myose ni sawa kabisa wezebede zebede agomba je kuzigura gusa nibaze ko mpande mamagara je kuziteka wezebede umviriza tugomba uje mu isoko gusoma apana bije bintu byo guteba no munsi tugomba kujya agasose kari very strong kameze neza ukura byumva kambe ndabatira aya 10 ukuntu je bayampanije ndabizi uriko uranyumva ibyo bihumbi 10 gura ikiro c'inyama c'ibihumbi 8 ni 8 uriko byumva hama umukara urahari amavuta yarahari ucugura n'ibitunguru by'ibihumbi byo bibiri ko tugomba kujya gasose kari très concentré sawa ukeneye ibitunguru bijya bitukura cyangwa bijya bitunguru vya onyo turi kategori zibiri z'ibitunguru urakagwa inyetongo ico kijuju nani none onyo n'ibitunguru difference iri he tuzanire onyo blanc zebede kuna ndaba n'amaso yiwe genda usume hama uze nashaka nze mu gikoni ariko nabihinduye nabivuyemo ariko
sinkeneye ko uhonja ikintu cyari cyo cyo n'umunyu ntumako naho ikimamiro gikoroka hasi ntumako sipoza ko udafise ururimi rwo guhonja nigenza kumenya ko umunyu wafashe cyangwa ko utafashe uyihende rero uhonje twamuze ubwayi. Najibu sawa, ni umwana wa bosi. Mujinya sawa, abangaha. Uyu sawa, namwebwe abaturanyi ababanye. Mwarashize isoni n'ukuru kazana uyihende uhonje amatama nk'amatariki. Oh no twariganye. We twariganye wewe. Ndaza kuronja umunyu. Ntegerezwa guhonja nje ndabitese. Urankomesheje ukusuku bamfa ngo mashire ngaha ndawufye 3 wowe ndushubuginga ubujanja wewe waka moto yo unanaye charaji isosi n'ukuntu inyama bwazi haruye no inyama bwonyeje wewe uvuye urakinda cyane wo mukugera no kinga use rusino gute no gukinga kandi niwigire muhinga gose ngo masubiri rya nyuma ukamfata ndagukorera umuti nzoba ntarize bedayo je ntabwo ntakwereza ashaka guteka simponje wewe nagize umushi Yehova urampekenya subira kandi ankora urumubanyi nta soni urabona ukuntu hicaye n'ukuri none kuvare gushino kashikira gute umwango n'unyene kaza gute ariko shange ndagucaraze bitu ahanye wasize ibyo usiga ningomba ndagucarazisha nongeza gusaka pilipili buke kamanuka urira ntwera katarashi karachari hariya pega nongeza umucuzi baraga kwiruyo ikadereka nongeza irakica n'ukuri ko gatanzaga akada ko gatanze ayira baba kandi wari wihaye nyinshi masikini
mwateze kera ako kunyumva utekafashe nakubwiye ndagucaraza wa uzo kwita shitaraza kwe Hewe caraza ndagucarajije umuhinga ahingurwa n'ubundi reka nanjye nayo umutekano yo kano buhoro yo shinda kwa yomba pilipili na kinakoreye caraza garuka Ikindi Media.